haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muri kano kanya kuri rigenekerezo rya 30 ndamukeza umwaka w'2024 amakuru mwateguriwe hano kuri radio haguruka boyashikirizwa na Dondo Dyemba z'umutima afadikanije na Oben Felix Irankunda mu buhinga bw'ejo ngingo zimwe ahagaze ko nizo ngire ngo ntangure kubashikiriza. Abarundi nk'uko bahagurutse mu mwaka wa 2015 n'ubu barageze ko bahaguruka bakigwanira bivugwa na Petero Karaveri Mbonima arongoye ishirahamwe APRODH riharanira agateka k'abapfungwa hamwe n'abanyororo. Muri ano makuru muraza kuvyumva. Umugambwe CNDD FDD niwo uzingamitse Uburundi bibonwa gutyo n'umugambwe Sahwanya Frodebu. Uwo mugambwe ukavuga ko ibiganiro ari vyo vyotorera inyishu ibibazo bihari. Urongoye umugambwe FNL Jacques Bigirimana nawe aratakambira se Barundi ngo abone ko atahandi ari umuti w'ibibazo bihanze abarundi atari ugutahukana abahunze igihugu, ngo akwiye gutanga ikigongwe c'ikivunga bahunguke, hamwe n'abandi bakabona ko abahunze badakwiye guhunguka biciye mu gifuri. Turababwira n'ayandi harimwo ayerekeye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Idonido ni mu kanya kazi. Iyi muriko murumviriza ni radiyo haguruka. Radiyo haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cacu. nozere wiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi. Urazi ingene tuyakeneye. Yaturose n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umwanditsi w'Izaburi ya 96 niwe twihaniza ati mwebwe mukunda umukama ni mwanki kibi. Turazi gukunda umukama rero nakumurikire ujana uburundi bw'umukama mu neza mukajambere ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu utahukana impunzi incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Atugarukane abari mu buhungiro ati njabwenge twibarutse zirengera ubworo turimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zisanzwe zifise, mu gihe bigaragara neza ko ibintu biriko birayangara mu gihugu kandi mwizo ncabwenge ziri inyuma y'igihugu bikaba bigaragara neza ko harimwo abafise inyishu z'ibibazo bihanamiye Uburundi kino gihe. Mbega umukuru w'igihugu yoba ashika kubitiza agatima mpembero kuri risengesho canke yoba yarifashe minenego? Mu gihe umukuru w'igihugu yokwiyibutsa irisengesho akarishira ku mutima, ivyo akabikora yisunze inyungu z'abarundi bose, atisunze inyungu z'umugambwe, atisunze inyungu z'amoko, atisunze inyungu z'intara, igihugu c'u Burundi coca cogorora mu kanyisasi. Hanze y'igihugu hari incabwenge nyinshi mbere usanga zifise imigambi myiza cane yotuma abarundi batera imbere mu kanya gatoya. Umukuru w'igihugu rero afise uruhara rudasanzwe kugira ngo ibintu bigume canke vyorohe. Byose ahanini vyugariye kuri we, kuko byose bikirira canke bipfira ku burongozi. Ubuzima tubayeho kino gihe ni ishusho y'uburongozi buriho kino gihe, ariko mwibuke yuko ugwaruka ariko rwinshi cyane
kandi rufise uruhara ntangere kugira ngo haboneke inyishu y'ibibazo bihanamiye igihugu cy'u Burundi. Ndongeye kubaramutsa. Umuntu akubanye ingwe nawe utabaye ingwe ntaco muheza ngo mushikeko. Petero Karaveri Mbonimpa ari mu baharanira agateka ka zina muntu mu Burundi, akaba ari no mu batunganije imyiyerekano yo mu 2015 yaraye amenyesheje ko itembagazwa ry'ubutegetsi ryageragejwe mu 2015 ryateguwe na leta mu ntumbero yo guhagarika urugamba abarundi barimwo, rwahagurukije abarundi bakagira imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Iyo hataba ugushaka gutembagaza ubutegetsi, uwo arongoye ishirahamwe APRODH yemeza ko urugamba abarundi bari barushoboye, akabona ko n'ubu hageze ko abarundi bahaguruka bakagwanira agateka kabo, ngo kuko umuntu akubanye ingwe nawe utabaye ingwe nyene ngo ntaco mushikako. Ni mu gihe ubutegetsi bwa CNDD FDD bwama bwahanuwe bukaguma bwica amatwi. Ivyo Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishirahamwe APRODH yaraye abivugiye mu kiganiro Ijambo ni Rwawe caciye kuri radio RP. Abarundi ubu bonyene ubwabo nibo bakwiye kugwanira agateka kabo. Kumwe twabigira muri 2010 haja twabishoboye, kandi iyo bataza kuduciramo ngo bategure ijya kuja cyari yateguwe na leta kugira yonka hita n'ujya wikude cyari yateguwe na leta, amabahenda bamwe bacabaro ababictime. Muri icyo gihe rero Tembo ni unati gisigaye umuntu mwumvikanye ukamubwira nibi inzi akabikinani mu nyuma nawe ucugiti mutamuba ibinyani bibiri. Muri icyo gihe twe tuzirevota jewe mbahanze mu buhungiro nari nzi yuko ibintu tuzobyumvikana bikagira neza, none igihe byanze nzopfira mu buhungiro ntabyo nzemera. Jewe n'abanejana barya batwazase nje hasi nkabacuma nibi mugabe nyinshi batanga usanga zidafashe nabo batinya nk'abantu. Bityo rero umuntu akubanye ingwe nawe utabaye ingwe ntacyo muzoshikako. Umukuru w'ishirahamwe APRODH abona ko umukuru w'igihugu ari we ariko ata igihugu mu kaga, mu gihe asabwa guhuza abarundi ngo bicarane batore umuti w'ibibazo bihanze igihugu, nawe akavyanka. Bimeze gutyo haba hasigaye ko haboneka umuntu ahagurutsa abarundi bakaja mu myiyerekano yo kwanka ko baguma bicwa kamwe kamwe. Umushikiranganji wa mbere yuko ejo bundi yavuze ati aya mabi yose turiko turabona muri iki gihugu aza yavyemera, ati ni inkurikizi y'ibihano badufatiye gushika n'ubu bitaratuvako, kandi nivyo ibihano bari bafatiye ntibabavako. None bagiye bati enda we nyakubahwa perezida nimukora ibi kugira abarundi basubire kunywana. Wewe uri perezida ukanka, none wumva utari kurata igihugu mu kaga. Jewe naje ku ruhande rw'iwanje n'ukuri aho ngeze jewe narivuganiye n'umukuru w'igihugu ngaha mu Bubiligi, namubagize ibibazo ambwira ngo azotanga inyishu. Iyo nyishu narindiriye narabuze. None ubu abantu bazogira ngo bagumuye abantu niba babwira ati ibi nibi abasoda bonyene ngabo bantu baho umuntu abaje imbere akavuga ati nibi mugabo ntimugendeye guseza amazi nibi mugabo mu gihe ugutwara agusesera amaso akwicira bawe abitsa mu bundi buryo mbere n'ukwica bisanzwe bagapfa. N'icyo gihe abanyagihugu bazogira gute? Azogira igihe bahaguruka hanyuma bavyane, na twebwe tuzabaza ati ni mu vyane. Umugambwe Sahwanya Frodebu ubona ko umugambwe CNDD FDD wazingamitse igihugu ku buryo ntasubirwamwo. Ivyo bibonekera mu itangazo uwo mugambwe waraye ushize ahabona, nk'uko bisigurwa na Fenias Nigaba icegera c'umukuru w'uwo mugambwe.
akaba n'umuvugizi wawo ibibazo bihanze abarundi ngo si bishasha kuko mu myaka 18 iheze vyagumye vyibonekeza kandi vyisubiriza nayo kuba CNDD FDD yaratunganije ikoraniro yibaza ko igiye kwiga inyishu yavyo ngo nukwihenda kuko bigoye ko umugambwe uri ku butegetsi ubitorera inyishu ari wonyene. Muri Fodebu bakaba bahanura leta ko hatoba kwitiranya umugambwe igihugu n'inzego ko rero umugambwe ari ku butegetsi wohamagara abandi barundi mu biganiro bidasanzwe kugira ngo baje hamwe mu gutorera inyishu ivyo bibazo vyugarije igihugu hatogwe inyishu irama gutyo Uburundi bushobore gutera imbere. Dukurikire Fenias Nigaba nicegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Fodebu akaba n'umuvugizi w'uwo mugambwe. Mu minsi iheze umugambwe CNDD-FDD uragize ikoraniro hariya Ingozi urerekana neza ko mu Burundi hari ibibazo kandi ivyo bibazo bibugarije igihugu n'abarundi. Umugambwe CNDD-FDD rero urashima ko ubutegetsi nabwo nyene butanguye kubona ko hari ibibazo kandi bihambaye kandi ivyo bibazo bikaba biri mu bisata byose by'igihugu. Ivyo bibazo rero si bishasha kuko umugambwe CNDD-FDD kuko muri myaka 18 iheze ivyo bibazo byagumye vyibonekeza kandi byisubiriza bikaba rero bigoye ku mugambwe uri ku butegetsi uwo bitorera umuti wonyene. Umugambwe CNDD-FDD urakebura umugambwe CNDD-FDD ko ibibazo biraba ubuzima bw'abarundi n'Uburundi bibaza inzego zatowe. Umugambwe CNDD-FDD uranegura inyifato iyo ariyo yose yoba ifise intumbero yo gusubiza igihugu mu ntwaro y'umugambi umwe. Fodebu igaca isaba ko hatoba kwitiranya umugambwe n'igihugu canke n'inzego. Kuturavye byose rero umugambwe Fodebu urasaba ko ibibazo byugarira igihugu umugambwe CNDD-FDD utovyigungana wonyene ahubwo wohamagara abandi barundi bafite ico baterera bakaja hamwe kugira ngo ivyo bibazo byugarije igihugu babiganire ko hashobore gutorwa inyishu zirama ha mu Burundi ushobore kuja mu nzira y'iterambere. Igihugu c'Uburundi kigeze habi cane n'abahora bashigikira leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu kwama baririmba ko ibintu vyifashe neza inyuma y'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca aherutse kwemanga kw'ingorane Uburundi burimwo ari inkurikizi z'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL nawe aratakambira umukuru w'igihugu ngo ajye umutima menyo afata ingingo ya politike yotuma ibintu bisubira mu buryo. Iyo nayo ngo niyo gutahukana abahunze. Ngo birashoboka ko ari bo bumvigwa n'abahora bafasha Uburundi kurusha uko bumvira leta y'Uburundi. Bamwe n'abandi basaba bahunze cane cane abanyepolitiki hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu kutagwa mu mutego ngo bahunguke biciye mu gifuri nk'abandi bigeze kubikora ubu bicuza ngo baheze babandanye urugamba rwabo rwo kubohoza igihugu n'abarundi bagowe ay'ikivumvu. Inkuru na Ninete Nonse Mutoni. Jacques Bigirimana amenyerewe nk'igikoresho c'ubutegetsi bwa CNDD-FDD akaba n'umukuru w'umugambwe FNL ukorera mu kwaha kwa CNDD-FDD nyene yaraye yumvikanye yikora mu gahogo avuga ko igihugu c'Uburundi kiri mu bihe biteye ubwoba biturutse ku barundi bahunze igihugu ngo birirwa baracyoza Uburundi mu makungu bigatuma amakungu abumviriza gusumba uko yokumviriza leta y'Uburundi. Uyu munyepolitiki amenyesha ko atayindi nzira yo gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu atari gufata ingingo ya politike itanga ikigongo c'ikivunga ku bantu bose bahunze igihugu ku mvo za politike kugira amakungu abure icitwazo hanyuma imfashanyo zongere kuboneka. Iyo ngingo igafatwa n'umukuru w'igihugu. Kurikira Jacques Bigirimana ku matwi dukesha Radio Bonesha FM. Umugambwe FNL usavye leta gufata ingingo zose za politike zotuma ababene wacu b'abarundi bahunze Uburundi ubu bakaba atakindi kintu kibaragishinga
atari ugutyoza kuduteranya n'abasanzwe bafashe Burundi bigahava binatuma abari bafashe Burundi baja kubumviriza gusumva uko bokumviriza leta y'u Burundi kugira ngo abantu babihagarike nuko hofatwa ingingo za politiki zotuma abo barundi bari hanze bagiriza leta ko ari babujije gutaha bikunde batahe nta kundi tubona vyogenda atari uko nyene icubahiro mu vy'abarundi yokwirya kimara agafata ingingo itoroshe akagira ico bita amnesty general no kuvuga ikigongwe cikivunga kugira abo batyoza Burundi baburi vyitwazo byo kubandanya basiga iceye Burundi. Tubibutse we munyepolitike nyene ari nawe yakoreshejwe mu kurondera bamwe mu banyepolitike bamaze igihe barahungutse abemerera ibitagenda yamara batashe bakaba basanze baguye mu kamashu. Akarerero ni Anise niyo nkuru aramutwa umugambwe SDP yarondewe n'uwo munyepolitike agatako akaba ari nawe amutegera ku kibuga c'indege ca Bujumbura ariko kugeza n'ubu akaba asa n'uwahawe gasopo kuko yaherutse kumvikana agira ico ashikiriza ku bibazo bihambaye by'igihugu atarataha mu Burundi. Bamwe n'abandi bakaba bariko baravuga ko abarundi cyane cyane abanyepolitike n'abarongoye amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike bohagabira ntibagwe mu mutego wa Yakobo Bigirimana n'umugambwe CNDD-FDD ngo barondere gutahuka biciye mu gifuri ahubwo nyabona ngo babandanye urugamba rwabo rwo kubahoza igihugu n'abarundi bagowe ayatavugwa. Ninete Nonse Mutoni ndagushimiye kuri iyo nkuru waduteguriye. Reka mu buhinga bw'ivyuma naho babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanye n'ayandi twabateguriye. Haguruka abarundi humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humura igihugu ciza gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera abarundi kandi mukomeze n'abandi mwime imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushira imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye. Komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza. Mwijoro ryakeye hafi isaha 4 z'ijoro imbonerakure zo ku mitumba ya Kibumbu na Kirika zari mu nama aho ni muri zone Buhangura ya komine Mbuye y'intara ya Muramvya. Iyo nama ikaba yabereye mu kibanda c'isoko yo mu Kibumbu. Warayirongoye akaba yitwa Gamariyeri umwe mu ndongozi z'imbonerakure muri komine Mbuye. Bikavugwa ko iyo nama yaremeshejwe inyuma yaho izo mbonerakure zari zivuye mu myimenyerezo ya gisirikare. Muri ico kibanda c'isoko ya Kibumbu imbonerakure zikaba zaguma zivyina indirimbo zityoza abarundi bateshejwe ivyabo n'ababo bagahungira mu mahanga. Abanyagihugu bo muri zone Buhangura bakaba batewe umutima uhagaze n'amajambo y'amacakubiri afatiye ku vyiyumviro vya politike ashikirizwa n'imbonerakure. Bahagaritswe umutima kandi n'imyimenyerezo ya gisirikare iriko ikorwa n'ubwo rwaruka.
bagasaba abarundi kuba maso ngo bigwanire. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ahamagarira imiryango ibura bayo kubera kunyuruzwa kubimenyesha hakiri kare kugira bafashanye kurondera ngo kuko abantu bapfa ibintu vyinshi. Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha amakuru mu ndwi iheze inyuma y'inama ya komite nkuru y'uwo mugambwe yabereye mu ntara ya Ngozi, uwo mutegetsi avuga ko uko kunyuruzwa guturuka hanini ku matati yo mu kibano canke yo mu miryango. Bamwe mu bumvise iyo mvugo bakaba batangazwa no kumva ingene atigeze acisha mu kanwa abantu isinzi badasiba kunyuruzwa n'iperereza, imbonerakure canke igipolisi, vyose vyegamiye umugambwe wiwe, akenshi bahowe ivyiyumviro vyabo vya politiki. Abarundi ngo ntibosamazwa n'imvugo nk'izo, ahubwo babandanye urugamba rwo kwikurako intwari itoteza ikica abanyagihugu yarijejwe gukingira. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Mu kiganiro yatanze ku banditsi n'abamenyesha amakuru mu gusozera inama ya komite nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, umunyamabanga mukuru wawo yarabajijwe ku bijanye n'abantu banyuruzwa mu bice bitandukanye by'igihugu bakaburirwa irengero. Reverien Ndikuriyo avuga ko uko kunyuruzwa guturuka ahanini ku matati yo mu kibano canke yo mu miryango. Abantu ngo botahura yuko mu gihugu atabamarayika bariho. Umviriza uko bisigurwa na Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Abantu bafite ibintu byinshi, biga mu gihugu nta bamarayika bariho. Ibi by'abantu abantu bafite ibintu byinshi, kunyuruzwa, ibi bintu by'ubuzima bwa misi yose. Abantu ntumenye ivyo bapfa, bamwe bapfa amahera, abandi bapfa abagore. Urumva ibintu bapfa ni byinshi, abantu barapfa utuntu twinshi, ugasanga n'umuntu yahaye umuntu ati umunkubitire ingumu, umunyicire. Nicyo twavuga tuti abantu bose tuzabona neza tuza mu byambu, aho uraje ugenda umuntu uti naka kataboneka kuko bizideri y'abandi bariko bamurondera yinyegeje. Urumva rero kubera bapfa byinshi rero turavuga tuti yamara twabuze naka, hanyuma abantu benshi ntibavuga n'ingorane bafise. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ahamagarira imiryango ibura bayo kubera kunyuruzwa kubimenyesha hakiri kare kugira bafashanye kurondera. Umuntu wese abonye umuntu wiwe yanyuruje atubwire twese turi mu byambu. Barabwiye nko mu Rumonge ngo bajye kubwira abantu umuntu babuze bagasanga yapfuye, ugashobora none ujya arusanga arushoboka n'undi muntu, reka abantu bose batagatifu, reka ni ku isi. Urumva rero ibyo byose ni ibintu bishika igihugu, naho kiba ari gito ni kinini, ingorane ziri mu gihugu ni nyinshi. Rero ukibona ikintu kibuze nyarutsa kuvuga ufite amadosiye abagore bica abagabo n'abagabo bica abagore, kandi no kumyabanga barimo ugasanga umukumyabanga bamushiriri, ugasanga ntuze yagize uku umugore agafata amazi y'amarike agashoka umuntu agashafisha wese. Rero ingorane ziba ziriho, hari abantu bafite ibintu byinshi, gusa iyo wagize uwubura vuga uti mwene naka arabuze ngaha tukaja mu vyambo twese. Bamwe mu bumvise iyo mvugo bakaba batangazwa no kumva ingene Reverien Ndikuriyo yatigeze acisha mu kanwa abantu isinzi badasiba kunyuruzwa n'iperereza, imbonerakure canke igipolisi, byose vyegamiye umugambwe wiwe, akenshi bahowe ivyumviro vyabo vya politike. Abarundi ngo ntibosamazwa n'imvugo nk'izo, ahubwo babandanye urugamba rwo kwikurako intwaro itoteza ikica abanyagihugu yarijejwe gukingira. Aline Munezero nawe we ndagushimiye. Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu kibanyi ca Tanzania zirageramiwe no mugambi w'iyo leta ifatikanije n'iyo Burundi wo kuzihungura ku nguvu. Iruhande y'abarundi 6 b'impunzi bakorera ishiramwe ry'abaganga batagira imbibe MSF rikorera mu ikambi y'impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nduta, twaraye tubamenyesheje ko baherutse kugirwako iterabwo n'abaserukira leta ya Tanzania muri iyo kambi ngo batange isango bazohungukirako, bakaba batanze iryo mu kwezi buca dutangura. Hari n'urundi rutonde rurerure rw'impunzi z'abarundi banditswe na leta ya Tanzania ngo bakorerwe ko haboneke impamvu yo kubahungura ku nguvu.
urwo rutonde nk'uko amakuru ava muri bamwe mu bakozi ba leta ya Tanzania aho Induta abivuga rugizwe n'injabwenge no kuvuga abagize amahirwe yo guca mw'ishure kungura ubumenyi. Urwo rutonde rukaba rwaroroshe gukorwa hafatiwe ku rutonde ishiramwe hasere rifise na rirya umwidondoro w'umuntu uba uriko harimwo amashure yize. Mu gukorerwa ko abo bari kuri urwo rutonde haronderwa ico umwe wese aremenanirizwa ariko akora kinyuranye tekuriwe impunzi z'abarundi. Ico kigaca gituma afatirwa ingingo yo kwirukanwa ubutarariye agahungurwa. Akarorero na kizo mpunzi zitandatu twaraye tubabwiye aho zagirijwe ko zifise ivyo zidandaza mu gihe leta ya Tanzania yafashe ingingo ibuza impunzi z'abarundi kudandaza ndetse n'ibindi bikorwa bijanye no kwiteza imbere. Zagirijwe kandi ko zitanga amafaranga zikayasubizwa ariko n'inyungu. Impunzi z'abarundi ziratabaza ababishoboye bose kuzifasha zikingigwe hubahirizwe amategeko agenga impunzi ntizitahukanwe ku nguvu na rijya mu gihugu ngo c'Uburundi abantu bagitotezwa hadasigaye inyuma kunyuruzwa no kwicwa bazira ubusa. Aha niho amakuru twabateguriye agarukiye. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwari muyateze abiri. Subiye gushimira n'abayabateguriye bakongera bakayabashikiriza. Oben Felix Irankunda nawe yatumye amajwi abashikira ndamukenguruki. Imana ibandanye kubarinda, tuzosubira mu makuru yacu y'ejo. Kakaranga kabasokuru turangwe n'akabanga ubuntu n'ubutwari biturera inkinzo n'umuheto muri ruga
abanyafurika batigeze birengagiza umubabaro w'ikiremwa muntu kandi bamye bafatanye mu nda. Menye ko umuheto w'izo ntwari utavunitse kandi ibanga ryazo ari ntibagiranwa. Aho uri hose harageze kuba intwari muri uru rugamba rwo kwibohora, kuko twese abarundi dukeneye amahoro arama. haguruke abarundi, haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka na